Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media ku kinyamakuru chez Format Cedika ari kubijanye na financiere, kubijanye n'ubutunzi. Turabasangiza ivyumviro ndema butunzi, turabereka ama opportunité n'ibindi. Ariko kino gihe twahisemo gushigikira ugwaruka kugira ngo cyane abakiri mu mashuri ya kaminuza bashingikirenge kimwe mu buzima busanzwe ikiri mu ishuri. Uno munsi turacari muri rya higanwa ryuko mwoha amahigwe umwe ubatsindira akariyoni kugira ngo baje kugira nabo départ. Monsieur Leverier tuyizere tuyizere Verier. Aha. Ego. Wewe urifuza kujyamura ku kariyoni? Yo, cyane gose. Naki wanje. Ego. Wiga muri kaminuza y'u Burundi. Haje wiga wiga mu gisata cy'ubutunzi. Ego, mu gisata cy'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi. Ku nshuro ya mbere yumvise iri higanwa. Ego. Ni uko biri kose byaramenywe n'abandi benshi. Cyane gose. Ariko ntibaje bose. We niki cyagushituye kumva ko rino higanwa urizamo? Okay, je ikintu ca mbere canshituye kugira nshobore kwitabira rino higanwa. Nari wonyene ku ma social media mwabitangaje. Muravuga uko bimeze, cyambona yuko mbaye intéressé n'ivyo bintu vraiment. Cyamvuga nti ash aho muri yo nini gwanje pe. Nje ndawutwaye vraiment ku mugambi wanje. Ego. Kandi uje guhiganwa wese ajana icizere cyuko aza gutsinda. Cyane gose, muga nkaje nane nafite icizere kinini cyane gose. Bivanye n'umugambi wanje. Ego. Mbega ubundi wari usanzwe gukurikirana ibijyano ducisha kuri Agaciro Media? Cyane gose nazanda yubona rimwe na rimwe ivyo mwagiye mureyaga n'abandi bantu nkavuga ni ni ça vraiment mbesha nanje aya mahibwe nzoyaronka ryari kugira dushobore kubonana n'abantu. None Imana yabikoze twabonanye ni sawa. Ndizera neza mu higaniro haza kuvuga ibintu byinshi nanje kubana bateguriye. Okay. Ego. Uko biri kose abantu bifuza gushigikira donc kumviriza ino video yawe bayitange ku ivyimviro bakomante baniyaboneshe. Bon. Ndashaka udusigurire kubera iki wumva ko abantu boguhaye amahigwe kubera iki wumva ko utsindira miliyoni umugambi wawe umeze gute? Okay. Icyambere cyoco igituma navuga yuko aya mahigwe arayiwanje bivanye n'umugambi wanje n'ukungene uteguye. Ndakwereka ukungene uwo mugambi ushobora kuwukora n'uburyo ushobora kugutwara n'ukungene uzokunguka no mu gihe haduse nk'ibintu womenya ukungene ushobora kuvyitwaramwo ukabandanya uwunguka cyane gose. Ndizera neza rero ku muntu ariko arakwikirana kino kiganiro ahaza kukibonera aravuga ati uno muntu vraiment yateguye umugambi yatweretse iyo uva n'iyo uja n'ico ukora kugira ubandanye wevoriwe. Yego cyane. Ariko twa twiyumvira umugambi twavuga duti kandi nkuko twabivuze ndakeka mwese mwarabimenye. Ego. Ati twifuza ko umunyeshure yoshiriko ikirenge kimwe mu buzima busanzwe ariko adahevye ishuri. Ese ko umugambi wawe urashoboka ko ukurukiri kuri? Ego cyane gose. Nakoze umugambi nisunze nkiri ku mashure yisunga yuko noguma ndakora kandi ndi no kwishuri byo kunda cyane. Hari ikindi kintu wari umaze gukora wiga mbwa kikinjiza amafaranga? Cyane gose. N'umugambi narisanzwe ndanawukora nico gituma nacenda uvuga nti reka ndawubandanye. Naye ndawereka n'abandi barushirizeyo nabone babandanye kuwukora bone yuko ari umugambi wunguka kubera iki urashaka kuwukora uri kubandanya n'amashuri. Uvuze ko umugambi wari usanzwe gukora? Cyane gose. Tugire ku muriri rero n'umugambi umeze gute? Okay. No kuba yuko umugambi wanje nayisanzwe nkora nubwo gusa bivanye yuko ushaka gusanga umutaho ushaka gutanguza utawufise mugaje nafatiye ku mugambi utarenza umuriyoni umwe gusa. Ati uwo mugambi umeze gute rero? Yego. Uwo mugambi nuwo korora inkoko. Igitigi 25 gusa mwana mama. No kuvuga iki? Uwo mugambi utanguye kuwukora. Je ngo ndakwereke ukungene ushobora korora izo nkoko ushobora kuzikurikirana zikaguha umwimbo kandi ukavuga ati je vraiment bivanye n'ukungene nakoze uwo mugambi ndashaka kubona akarusho pari aporo yindi migambi. Uwo mugambi rero meze gute wo korora inkoko? Nabona ngo ndakubwire. Hari ama etape abiri ushobora gucako ukavuga ati je ngo banorore inkoko. Ikintu ca mbere urashobora nukubaka inyubako ushobora kubakamwo
aho hantu ushaka kuzororera hama ugashaka no kugura za nkoko zawe umaze kuzigura ariko aho hantu haba ari iwawe cyane aho ugura no kuba yuko uranakota ça dépend je nka je nsanzwe ndazororera aho mvuka nkaho ndavuga nti je aho nta kibazo umugambi wanje ndakora neza mugabo aho sahi Bujumbura yasahi Bujumbura ariko wewe wigi Bujumbura yego none umvuzo zikurikirana gute cyane rwose je ndashaka kuzikurikirana cyandondera umuntu w'umuzamu azikurikirana uwo nawe ndamuhemba ndaco kitima nako ndababwira nti ndashobora kuwukora ndi kwishuri kandi ukango mubandanya wa wundi nkamuhemba ndanje nkaronka nayo ndonka ego kino gihe waruzango uzifise kino gihe ego nayisanga urazifise je ndorora ingurube intama inkoko vyose toto inama yaje urazifise cyane gose inama ni n'ibitungwa biriko birahona ariko cyane oyaye hajya ndakubwira ikintu ca mbere igitungwa kijya kintu gitumye zihona cige icarico nimba ari ingwara yaduse uravuga uti ingwara ntegeza kuyitorera aho yajiva kugira ndayevite ihave zishobora kuba zitarondoka cyane yego nubwo yuko kandi utegeza kuzironderera umuntu aguma zikurikirana cyane umuveterinere ziravugwa cyane gose ari imiti y'intama y'iki inkoko ikisaswa ingurube byinshi none uno munsi umuntu azikurikirana ninde wewe yuko no munsi umuntu azikurikirana ndafise umuntu ushobora kuba mpemba ku kwezi akavuga ati jewe ndakurikiranye ibi bintu nta kibazo arashobora kumbwira ati ari kitagina neza naye nkahakubitira nkavuga nti okay ndabona kumwene ziko ziragenda ndavuga nti ndashaka kuzigaburira ndashaka kurondera imiti nkazihereza bivanye na leta mbona zirimwa nti umwimbo bandanye ugwira wacho umuhemba yukuye hewe kuri kwishuri ndaba mwivyo nyene muyisanzwe ziramuhemba ego atu rero uvuze ngo uje kuri inkoko 20 zingahe 25 gusa 25 ego none zizogurwa ngahe izi nkoko 25 ntizigurwa amafaranga menshi ça dépend n'ubwoko ushatse kugira burya bwoko bwa mutoyi ariko estimation yawe wagize gute estimation wanje zigurwa amafaranga 440 gusa ego aho yanda sige waciye koresha gute aha nuko yuko ayandi asigaye cyane mvata nkaya nyubako yazo igwa mu 230 gusa mumva amafaranga ni make amafaranga y'amarundi ni sawa aho ushobora kubaka indaro ipima nk'imetero nka 8 izo nkoko 25 ziraho neza zisanzuye atakibazo aho rero ndashobora kucangura udukoresho tya ibintu zo kuriramwo ibiki biza kuntwara 70 gusa aha ibyo byose bica bitwara 740 gusa aha ni humva yuko muri wa miliyoni nshaka gukoramo ibintu byinshi okay cyamvuga rero ku kintu kijanye nk'igaburo ko tunze kintu kirakenegwa ibintu bigifungurira ingaburo na ingaburo y'inkoko murayitse ibirimo ibintu byinshi birimo ibintu ibigori ingano uburo bya indagara zya bintu bya bashano imitwe y'indagara ibyo byose n'ingaburo zayo ifu y'amagufa ivyo byose ucubikura herero ndabigura ku isoko biba bihari hari amarisha asanzwe bidandaza rero nkacenda nk'ivyo byose ngize ndabivangatiranije ikiruza gusanga kigwa mu 200 gusa rero izo nkoko zanje cyafata ko ku kwezi zofungura 200 ariko hari ico utatubwiye ego inkoko ubu zirashobora kugurwa zikuze zishobora kugurwa ari miswi zishobora kugurwa rudushashi nuko yuko jewe ngura inkoko zikuze mbona izo nkoko yuko zishika zita ko inkoko y'umuswi uza gusanga iri kiragukonsoma amafaranga menshi kugira uzoronka umwimbo mugaje bivanye na wa mutahe mfise cyangwa izikuze kugira zimpe umwimbo n'ingoga kugira mfashe kubandanya umugambi naco gituma rero cyangwa izo nkoko zikuze zishobora kumpa wa mwimbo n'ingoga aha rero twari ku kicu kintu rero cifungurwa izo mfunguti zitanga zitotwara amafaranga ngana gute zitwara amafaranga ngana n'200 gusa aho rero cyo dushiramwo wa muntu azicungera ndamuhereza mu 50 gusa
ahagana wenyene akarusho ntakabura hariho wa mwavu iki aha nawe abifitiye nk'akarima ashobora kuba ari kararima nawe nyine acatora wa mwavu cyatubwana ati okay fata uwo mwavu cyenda guhembaya nawe uwo mwavu ni gwawe nandi umva yuko umugambi uri kuragendeka neza aha rero yose hamwe wa mutahuza gusanga ugutwara 1990 gusa iyumvira kwizo nkoko aha rero ngoma nakwerekera ukungene ushobora naho gucironka wa mwimbu rero abantu benshi bibaza ngo ivyo bintu ntibishoboka mugabo ndizera neza ko munaka arumviriza ikiganiro yankwirikiye neza akumva ivyo nagenda avuga arabona yuko ico kintu gishobora gukunda cyane gose kirakunda kwe naje sanzwe ndagikora ndabibemereye rero nagomba ndamwereke ukungene iyo nyungu ishobora kuboneka yego no kuvuga yuko muri za nkoko 25 haba harimo iyo bitwa isake yego imwe gusa naho ushiramwo zibiri naho bimwe nta kibazo irazifasha kurondoka neza nta kibazo naco gituma rero nshobora kuronka mu kwezi amagi ari hagati ya 200 na 25 ko hashika ugaswa imwe ntiyataye mugabo la majorité ku munsi hategeza kuboneka iryogi rimwe aha gaca mfata yuko nka mu Burundi nk'ahantu heshigi na 900 mbere heshi mbere n'igihumbi cyempatiye ku 900 gusa mwirabiri iyo nyungu iza kuboneka dufate ku 900 cyamfata baya magi 200 gusa kugwizana ya minsi 30 nka cyangwizana ya 900 cyantora ibi mu 540 imagine ko kwezi gusa nabona amafaranga yinji mungani kuvuga ni wa miliyoni uzobutanze inyungu ingana n'ibihumbi 500 ku kwezi mugabo ntibisigura yuko 500 yose ari inyungu gusa na yarose hari byo nakoresheje yego hari hingaburo nakoresheje ziza gutwara izo ngaburo harimo nyene n'amazi bya bindi nyene biba bikenerwa ku nkoko mu 235 gusa aha nimwe cyamwumva yuko base inyungu irimo mfashe rero ya mafaranga yose nagurisha ya magi yanje yaboneka angana n'ibihumbi 540 nkaca nkuramwe n'amajana 236 cyamane ko ku kwezi rero amafaranga ategereza kwinjira ari inyungu y'amajana 275 iyo niyo nyungu tutegereza kuronka ku kwezi yinjira ibintu byose bakoresheje mwizo nkoko 25 aho rero no kuvuga iki cha turabati none wa mutahe wacu twatanguza n'iryari zotangura kuronka inyungu nivyo abantu benshi bashaka kukibaza ko iyo uri kurakora projet uravuga uti je ndi mfise umutahe nshaka kuba natanguje nkene yuko igihe kanaka nzoronka inyungu yanje nakuye wa mutahe wanje ni ku mezi 3 gusa tuzoba twamaze gushitsa wa mutahe wacu kumeza ngaye ama 3 gusa uri kurazigaburira zagohe wa mwimbo wawe uko ukugendeka neza aha ni mu gihe atakintu zuba zagize ngo hapfemwo nk'imwe ngo hapfuyemwo nk'imwe urumva bica bigorana rero iyo nyungu za kuyironka ku mezi 3 gusa wa mutahe wose za twamaze kuronka aha ni nyuma ya mezi 3 ubutanga kuzorikorana amafaranga uba bari meshi yayandi yose uzoronka azwari inyungu ya uzurashiranga wa mwavu uragurisha ni ibintu byinshi bakugurisha rero no kuvuga yuko ucu usanga rero uwo mugambi w'izo nkoko ni umugambi mwiza cyane ahubwo no tumirira yuko abantu benshi bashoboka yuko umugambi woshobora kwijukira na cyane cyane urashaka gukenera akanyama ukikora kuri kakanu kawe narijya ngo akanyama k'inka ngo ukazimvye none wumva kiko nako utacukironkera kandi byoroshe aha rero nubwo yuko uwo mugambi ndawukora kugira nzoshike kure bimfashe ko n'ababanyi ashobora kuza aje no kundembera nka kubita inkoko akagenda nawe akorora ariko wewe watanga ubutubwira yuko wiga igisata cy'ubutunzi kuri kaminuza yego none izo nkoko ntuzigera uronka regiye cyo kuzegera nari cyo kuzegera ndakironka kandi kuvuga yuko ku minsi ya 6 n'umunsi wa Mungu nitwa turiko turiga twiga ku munsi gwera wa mbere gushika ku munsi wa 5 hajya intara uvuka mu ni jintara
yari bururi ya kera gusa bayitwa burunga. Burunga kuva ngaho Bujumbura none uja mu Burunga yego niyumva ko ari kure burya bizokunda kwivyo bituma kure cyane erega nanje igituma atari kure umugambi wawe wamaze kukuna ntihakubera kure ni nkoko no ukora no mu cyankuza je nka ukorera he umugana amaze kukunda niwe mugambi wanje ikintu ukunda nuvuga ngo kikubera kure habanamba ariko kubera iki wahisemo inkoko utahisemo ikindi kubera iki inkoko je igituma nahisemo inkoko ikintu ca mbere zitwara umutahe muto zikaguha inyungu nini pari aporo y'izindi je n'ingurube ndazorora muga ingurube ndashaka kubona bizisaba mutahe kandi uza kuronka umwimbu haheze igihe kinini cyane intama zozo n'intama ziraronka umwimbu mugabo nazo zirakunda kwaduka nk'ibiza ugasanga haradutsemwe nk'ingwara utanabona niyiziva ukarondeza ahantu ishiva ukasanga ibaye ikibazo mugabo ku nkoko bashitwa agahweka navyo ibintu byinshi dushaka gukoresha biri naturere dushaka kwirukana agahweka agapiripiri gabasha sako twirimira none arako twirimira karashaka kuvurira agahweka atakibazo ngo n'umuti kama dushaka kwa twikoreshereza kandi abantu benshi ntibari bawuzingira none ese inkoko nizikeneye ubundi bumenyi ko nazo nyene zikunze kugwara gose ubwo bumenyi nimba ari wowe ufise ego zicunzwe n'umukozi nico rero ndakubwira nti ubwo bumenyi ni muri vya bintu biza kuguma ku kwezi bicamwo uza gusanga bitwara vya bindi byarimo na vyangaburo biza gutwara amafaranga 265 haba harimo na ya miti ama vitamine ugumuzi hakugira ntizigwaragurike niho ucura ngo wa mwombe mwiza ama vitamine pa ku kwezi uraziha ukazokwaziha nibiki byose ingaburo nziza ikwiye nubwo naco kituma cyandababwira ni aho ico kiro kumu ivyo biro 100 nivyo ngaburo ishobora gukwira inkoko ishaka kuguha igi rimwe ku munsi utigera ubura rimwe na rimwe nubwo yuko ugiye munsi y'ivyo biro nababwiye ushaka kutaronka yangaburo izikwiye ugasanga warose amagi adashimishije yego abariko baradukurikira yego urabasabiki abariko barankurikira ikintu cya mbere nshobora kubasaba iki kiganiro hariho benshi bariko barakiraba bari mu mihingo byinshi bari eka no hanze y'igihugu ico nabasaba rero nobasaba ko uwo mugambi ndibaza bamaze kumva bombise ibigenza no kumwe no shaka kumva wo kunguka ico nabasaba ahubwo bankubite amajeme me cyane gose ko mugambi mbone yuko banawukunze banantere n'ivyumviro ma commentaire ma subscribe nico nobasaba nico cyambere cyoce banantere n'ivyumviro mbone ati aha nimba harako nakoze ndakabonerwe hati ahubwo koruko nivyo ndavyifuza yuko boshobora kubinkorera ego nk'ivyo vy'inkoko nivyo kuri wowe warusanga ubifisemo ubumenyi buhagije je premier ivyo vy'inkoko bumenyi buhagije je ndabufise kwatura ndashaka kugira n'amarosheshe nkazana baza ibiki magugo ibiki ndondero kungene ico kintu ushobora kugitunga nukungene ico gikenegwa ibintu vyama bikenegwa ivyo byose ni ibintu binkenegwa nico gituma uwo mugambi wanje ndanawiyumvamwo cyane ego naco gituma mvuga nti ujya muri yone napfuye kubona mwabishize hajya ante imana yacu uwo muri yone ni gwanje frère Monsieur Reverie reka tukwipuriza amahirwe n'insinzi murakoze cyane gose insinzi yo ni gwanje ego turagushimiye reka kandi dushimire abafashe umwanya badukurikira kino kiganiro umuntu ashobora gisangiza abandi mu gihe mwumva ko uno mugambi ari ukumushigikira muniyaboneshe nuko tubananye dusangira ibiganiro utaho ukurikira Agaciro Media wari umuhombe ariko ko kuyimenye nabwo ugiye utangura kunguka bye bye.